ciyemeje guhuza abarundi bahungiye hanze y'igihugu c'amavukiro hamwe n'abasigaye mu gihugu biciye mu makuru atohojwe neza yerekeye ibisata vyose by'ubuzima bw'igihugu. Ikiganiro Humura Burundi gica ku rubuga rwa RPA kuri www.rpa.bi. Humura Burundi. Mikro muri kumwe na Hermes Nibandetse. Tuwashimire inshuti bakunzi ba RPA kuba mudahengeshanya dutega abiri turi kwa 19:0 mwaka 2020 ni saa 11 z'umugoroba zuzuye neza muri studio zacu yo saa nyene muri zone Buyenzi komine Mukaza mu gisagara ca Bujumbura akaba ari umwanya w'amakuru mu Kirundi amakuru muri ko mukwikira kiriraho kuri Facebook RPA ijwi y'abanyagihugu aya nayo akaba agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Hari umukenyezi yarayishwe arashwe wundi nawe arakomereka cyane ni muri zone Buyenzi komine Mukaza mu gisagara ca Bujumbura ababikoze gushika ubu ntibaramenyekana. Abanywanyi y'umugambwe CDP bashika 70 baherutse kuvamwo uno munsi bakiriwe mu mugambwe FNL rongowe na Jacques Bigirimana hagataho rero ngo abanywanyi y'umugambwe CDP bariko barasubusizira bari bagizwe ikiraro kugira ngo Aniseti niyo nkuru arongoye umugambwe CDP ashike ku nyungu ziwe muri ano makuru maje gukurikira Jeremy Minani arongo mugambwe RDB. Mwigabane uba ukaje kuri no w'Imana tubabwira ibijanye n'igikorwa c'umugwi ujejwe kumenyekanisha ukuri no kunywanisha abarundi severe mu funyafunye y'Ifaransa muri gihe kiriko kirarangurwa mu gihugu cose hakiri injyane za politike. Aya ne yandi ni mukanya isase mwiga w'ivyuma ari MS Steven Ngeko twese mtuti sangwe ikaze mwidonido cyano makuru. Ano makuru tutangurire mu gisata c'umutekano umuntu umwe yaraye yishwe arashwe uwundi nawe arakomereka cyane muri zone Buyenzi komine Mukaza mu gisagara ca Bujumbura. Bamwe abanyagihugu baba ahegereye ahabereye iryo bara bavuga ko ababikoze bari imodoka yo mu bwoko bwa Probox inkuru ya Balthazar Miuro. Uyo yaraye yishwe aho muri zone Buyenzi numukenyezi azwi ku izina rya Nikiza Mariamu batazira nyota yaba kwibarabara rya 14 akaba yarasanzwe yakora akazi ko kurungika cyane kwakira amahera avuye mu bihugu vyo mu mahanga biciye mu buryo bita M-Pesa. Hari nk'igihe c'isaha 3 z'ijoro igihe Nikiza Mariamu yaratasha avuye kwibarabara rya 13 inimero 10 aho yarasanzwe akorera niho yahura n'umuntu bazinanye akamwunguruza. Mukanya gato bagiye babona imodoka yo mu bwoko bwa Probox irimwe abantu batatu bitwaje inkoho niho guca barasa uyo mukenyezi ariko umwana yarahetse Imana yarakinze ntiyashikiriwe uwo bari kumwe nawe bamucumita imbugita mu gikiriza. Bashiye batwara isakoshi uwo mukenyezi yarafise basigawe n'uyo mugabo ari biruruma. Isoko ryacu aho muri zone Buyenzi rimenyesha ko abanyagihugu baciye bajanana Nikiza Mariamu n'uyo mugabo kwa muganga muri imwe mu bitaro mu gisagara ca Bujumbura. Babashikanye uyo mukenyezi yaciye acikana uyo mugabo akaba ariko aravugwa. Uruganda rwa RPA rwarondeye Petero Nkurikiye umuvugizi w'igipolisi kugira tumubaze ibijanye n'ubwo bubisha telefone yiwe yahamagara hakabura uyitaba. Mu gisata c'agatega kazina muntu naho mukuru wa quartier Buterere kabiri A muri zone Buterere commune Ntahangwa mu gisata ca Bujumbura yarahagaritswe n'icegera c'urongo y'ipolisi muri commune Ntahangwa mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu. Amakuru atangwa n'abanyagihugu bo muri iyo zone avuga ko Daniel Butoyi yafashwe ngiye cy'isaha 4 abariko arakorera ibikorwa rusangi byo gusibura umuserege ugabura zone Buterere na quartier Mutakura aca yurizwa imodoka y'ipolisi yo mu bwoko bwa pick-up. Umuryango wiwe ndetse n'ababanyi bavuga ko bataramenya aho uwabo yajanywe nico yahagarikiwe. Imirimo y'abanywanyi batatu umugambwe CNL yararandaguwe ku mutumba Karambo muri commune Busoni intara ya Kirundo. Abanywanyi y'umugambwe CNL bagiriza imbonera kure zari kwirondo ko ari bo baranduye imirimo yabo inkuru ya Emmanuel Ndayishimiye. Abo banwanyi umugambwe CNL baranduriwe imirima yabo ku mutumba Karambo muri commune Busoni mwijoro ryo gatandatu Nindize Abubakar Nkombuyinka Veniste hamwe na Ntezimana. Abo banwanyi umugambwe CNL bagiriza ugwaruka rw'imbonera kure kwari go gononye imirima yabo. Imirima ishika 3 umurima umwe nurimwo nk'imetero nka 40 ku 50 ugaba utemagoye wose
uwa kabiri nayo barafashe baratemagura mw'ibitoke bishika nka 16 byose byamye by'imigorora uwundi nawo batemyemwo ibitoke bishika nk'120 bongera baratemagura ibigori n'amateke. Kuri uyu wa gatanu heze inama yagirishijwe n'imbonerakure zo ku mutumba Karambo haravuzwemwo amazina y'abanywanyi umugambwe CNL bagiye gukorera ko ngo mu gihe batovavanura n'uwo mugambwe. Iyo nama nyene basomyemwo abantu ngo baba CNL bavuga yuko ngo ari ukubita baca baravuga n'amazina abo bantu baca bafata umugwi umwe bita ko ari aba CNL bose bawushira mw'iryo joro niwo wari kurarirondo kubera baciye baronka uwundi muntu abakebura bati mwebwe nimwaja kurarirondo bateguye yuko hari uwundi mugwi w'imbonerakure za kuza ukaca batemagura mw'iryo mbonerakure zije baciye basanga batagiye niko kuca baja mw'ivyo bitoki bagatemagura. Abanywanyi umugambwe CNL basaba ko umutekano wabo wo kubahirizwa. Tuhamagaye kuri telefone Albert Nduwimana mustanire wa komine Busoni tumaze kumwidondora tukamubwira n'ivyo tumuronderera akaba atacu yashimye gushikiriza. Mu gisata cyo kumenyesha amakuru naho abamenyesha amakuru batanu nibo bafunzwe muri kino gihe mu gihugu cy'u Burundi. Blaise Pascal Karumiye akorera radio Isanganiro mu ntara Karuzi afungiye mu gasho wa komisariya ko muri yo ntara haraheze iminsi 4 yafunzwe iteko ry'umushikiriza manza Republika mu ntara Karuzi ahogwa inkuru yakoze ivuga itunganywa ribi n'inyuruzwa ry'uburyo buhabwa amakoperative sangwe ari makomine agize iyo ntara ya Karuzi. Blaise Pascal Karumiye asanzwe mu mvuto abamenyesha amakuru b'ikinyamakuru iwacu bafunzwe araheze iminsi 90. Ejida Rimana, Terence Mozenzi, Agnes Ndirubusa hamwe na Christine Kamikazi bafungiwe mu ntara ya Bubanza yo bafatiwe bari bagiye gutohoza amakuru ajanye n'umutekano wari wahungabanye muri komine Musigati. Bace bagirizwa gukorana n'imigwi ihungabanye umutekano w'igihugu cy'u Burundi. Abo bamenyesha amakuru ba iwacu barindiriye urubanza somwa na sentare nkuru y'intara Bubanza imbere yo kwezi kwa 0 kuhera mukanya tubandanye n'amakuru twabateguriye. Ibiganiro vya RPA mu bisanga ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye Facebook, YouTube, Twitter no kuri website akaburungu RPA akaburungu BI. Muri politike inyuma yo kwezi n'iminsi mike bavuye mu buhungiro bagataha bitwa abanywanyi umugambwe CDP guhera kuri uyu w'Imana abashika 70 bonguruje mu mugambwe FNL urongowe na Jacques Bigirimana. Uwo mugambwe ukaba watunganije ibiro byo kwakira abanywanyi bashasha kuri uyu w'Imana Vigicrise Ineretse. Inzandiko zo gutanga imihoho no gusezera umukuru w'umugambwe CDP FP yashoboye kuronka nizabari mu ndongozi z'umugambwe CDP ku nzego z'amakomine n'intara izashitse umunsi zikaba zije zisanga izari zashitse ku wa 15/0 abenshi mu batanze imihoho mu nzandiko zabo bavuga ko bavuye mu mugambwe CDP kubera ugushaka kwabo umwe muri bariko akaba yanditse avuga ko avuye muri CDP kubera imvo z'umutekano wiwe. Isoko rya RPA rivuga ko bamaze gutanga imihoho ari abakuru bakuru bangana 70. Kubw'iryo soko nyene hari n'abandi bato bavuye muri uwo mugambwe. Abo bari bahitiye arabanywanyi ba CDP ubu bitwa aba FNL. Jacques Bigirimana akaba yategura ibirori byo kubakira icese kuri uyu w'Imana. Ibirori vyabereye mu kibanza cakigwamwe imanza bita la Magnificate kiri kwibarabara rya Rumonge. Bamwe muri abo batanze imihoho rero bavuga ko ikintu nyamukuru kibatumye batanga imihoho ari uko basanze umukuru w'umugambwe CDP yarabahenze uturusho bari baremerewe nk'amafaranga ikibazo cy'umutekano n'ibindi nta nakimwe bashoboye kubashirira mu ngiro mu gihe bari baremerewe ko bazocungega umutekano bishobotse bakazohabwa n'abapolisi bagendanira gushikiya cy'amatora giheze umwe gusa muri bo niwe yabahawe. Ku rubuga rwa Twitter umugambwe CDP bamenyesha ko batanze umudari w'imaramare kwitwa David Dusabe aho bamenyesha ko yashoboye gutwara abantu batarenga 10. Hagataho rero ntagitangaza na kimwe kuba hari abanywanyi umugambwe CDP urongowe na Niseti niyo nkuru bariko barawuvamwo kuko ngo yabafashe nk'ikiraro kugira ashiye ku nyungu ziwe yifuza. Ivyo bishikirizwa na Jeremy Minani yarongowe umugambwe RDB kubwiwe ngo harageze ko abarundi bareka guhendwa n'abanyepolitike baba bariko bironderera amaronko yabo. Jeremy Minani nta bitangaje kirimo ko ibintu byubakiwe ku kinyoma n'ubuhemu bimara umwanya nk'urumero mara igihe urunani sefora arusha ruvutse rwavutse kubera ko abari barongoye urunani senarede harimo n'uwaniseti niyo nkuru bahisemo guheba urugamba rwo guharanira amasezerano yarusha bagataha kwifatanya na burya butegetsi mu byo bise amatora 2020. Ico gihe byarabagoye kuko burya butegetsi bw'Ubujumbura bwahavuye bahinduka
umunyumbu wa Neseti Nkuru atehitamo gutaha wenyene amashwa dusumira ngo nabandi bimirije kumukurikira bamwe ariko kugira ngo atahe atari umwe yahikanye abanyagihugu basanzwe bataja politike barimwo hirya no hino mu makambi y'impunzi ababesha ko abajanye muri politike hanyuma ababwiyabesha ko bugenda biyita abanywanyi bo mugambwe wiwe ko rero ashiki Burundi bikamusambukana nta gitangaje kirimo kuko aba bantu nta vya politike barimwo bari abanyagihugu bibereye mu buhungiro buba gusa babeshwe n'uwo muntu abemereye inyungu zitandukanye atoba yarabaronkeje ico batamenye nuko yarafise umugambi wiwe ashaka gushika ko mugabo akawushika ko abanje gukoresha abanyagihugu yarafashe nk'ikiraro aca kugira ngo ashike ku nyungu ziwe ubu rero izi nyungu ziwe yarazishitse ko ico kiraro ntaco gikeneye sinibaza ko ababajwe bizobashikira cyane n'ibiko birabashikira kuko icyo yarondera yaragishitse ko yarakironse ariko twizere ko bibaye cigwa ku banyepolitike bagifise uwo mugambi wo guhuruza abanyagihugu wo kubakira ibintu ku kinyoma n'ubuhemu bibaza ngo bizorama bamenye ko bidashobora kumara umwanya munini hanyuma kandi kabe nk'akaguha abanyagihugu bakubitiwe abarundi bari mu buhungiro kana bari mu gihugu hagati bamenye ko iyo umunyepolitike ariko arashaka gushika ku nyungu ziwe agashaka gukoresha abanyagihugu ariko umuca kure ntihagire usubira kujana nyabahururu wakurikira abantu bahivye urugamba rwo guhanira amasezerano y'Arusha bari bamaze igihe kinini bariko bararirimba ngo bagiye kwiyegereza ubutegetsi baje muri izo nkinamico z'amatora abanyagihugu bamenye yuko umunyepolitike mwene uyu ari wo guca kure Jeremy Minani yarongwe mugambwe RDB mu gisata c'intwari bereye naho ubushanganje bw'udandaji burakana ko ihinguriro ry'ibinyobwa Brarudi rifise ingorane zikomeye zikoze ribuza guhingura ibinyobwa umushanganje bw'udandaji Jean-Marie Niyokindi yemeza ko Brarudi iri ku kivi ngo ingorane ahanini rifise izijanye n'amasanganya atuma ribura amacupa hamwe n'ibikoresho bimwe bikoreshwa mu kwenga inzoga biva hanze bigateba kurishikira Eloge Divin Remesha Ashikiriza ivy'ubushikiranganje arongoye bwaranguye muri aya mezi 6 arangiye umushikiranganje Jean-Marie Niyokindi yarahumurije abo babibaza ko ihinguro ry'ibinyobwa Brarudi ryo barigeze habi mu vy'ubutunzi yamenyesheje ko ingorane rifise ari ingorane zoshikira wari we wese ari ku kivi Brarudi iri kwirakora nduze ruguru nta nayo zidahura n'amakamyo ya Brarudi ariko arakwira igihugu cose iyo umuntu ariko arakora rero aragira ibimugoye nk'amakamyo yabo hari yagira accident ugasanga yaguye kugasanga abantu hariho intara yayigiyemo ariko baridoga ngo twabuze ibi mugaye iyo umuntu ariko arakora arashobora kugira n'ibibazo hariho amacupa amenagurika ugasanga Brarudi yabuze ayo macupa bifisa hishira izo nzoga yifuza kugutanga kujana mu gihugu hagati ingorane ziri kwishi hariho baratuma ko ibintu kuko vyose ivyo bakoresha sivyo bihingurwa ngaha sivyo barima ngaha ni hari izo babwiza gutuma hansi ugasanga uko babiteguye siko bije ntibiziye ku gihe Ku makosa yoba yarabaye Brarudi igasohora ibinyobwa bifise akanovera gateye amakenga Jean-Marie Niyokindi avuga ko bihereza ivyo binyobwa batarira busema ariko iryo hinguriro ngo ryarikosoye akavuga ati nduguriye twamugina kubijanye n'akanovera k'ibinyobwa vya Brarudi twaravuniye akagoha iryo hinguriro nibaza ko babifashe nka nkama uyu munsi ndashobora kubabwira ko ibinyobwa vya Brarudi bihinguwe ku mategeko akanovera kariko karahinduka twari twakoreye ku myidogo y'abanyagihugu ndugaye twamugina nayo kubijanye n'ibiciro vy'ibinyobwa vya Brarudi umushikiranganje Niyokindi ahamagarira abaguzi guhagurukira agateka kabo mu kwanka ko bazimbwa babona muri ministere abakozi dufise ntibazokwira igihugu cose ngo ntibazokwira ububari bwose buri mu gihugu ngo bagiye kuvuga ngo ibiciro ni ibi oya jewe aho sinogenda ndabibemereye rero nibaza ko abihereza ibinyobwa bemera kuriha aho kuriha amajanirwe bakemera kuriha igihumbi bizimbisha rero genda mu batubarize nkuko muri ko muratubaza genda mu batubarize bega igituma mwemera kwizimbisha niki ivyo umushikiranganje Jean-Marie Niyokindi yabivuze inyuma yaho abakozi b'iryo shirahamwe bavuga ingorane ziri muri iryo shirahamwe aho muri kino gihe bakora ubwoko bw'ibinyobwa 9 bahora bakora ubwoko 16 biturutse ukubura amafaranga y'agaciro Abanywanyi b'ishirahamwe Regidezo bafise ivyuma vya kera biharura umuyaga nkuba wakoreshejwe mu gisata ca Gitega bagiriza iryo shirahamwe ko riteba kubaha amafacture y'umuyaga nkuba wakoreshejwe mu gihe izo facture zahora zitangwa uko kwezi guheze ivyo bituma baca bashigwa mu mugwi wa kabiri w'abakoresha umuyaga nkuba mwinshi aho baheza bakarihishwa amafaranga murengera inkuru ya Emmanuel Niyungeko
abanyagihugu baba mu gisagara ca Gitega bavuga ko ishirahamwe Regideso riteba kubaha amafagitire y'umuyaga nkuba baba bakoresheje aho ngo bamara amezi 2 canke arenga batararonswa izo fagitire zahora zitangwa iyo ukwezi guheze. Ivyo rero bica bituma ivyuma bafise vya kera biharura umuyaga nkuba wakoreshejwe vyandika mwinshi, bigatuma baca bashigwa mu mugugira kabiri w'abakoresha umuyaga nkuba. Abo muri uwo mugwi nabo bakaba bariha amahera ruta ayabo mugwi wa mbere. Mu gihe rero ishirahamwe Regideso ritevye kubaha izo fagitire baca bariha amafaranga y'umurengera bagereranije nayo bahora bariha mu gihe baronse izo fagitire hakiri kare. Bagasaba Regideso ko yozira baha izo fagitire haheze ukwezi kumwe gusa, bitabaye uko naho ibahindurire amakontere ya kera yasubirize n'ayagezweho ayo bita cash power mu rurimi rw'icongereza. Iciza cayo makonteri mashasha nkuko babivuga nuko umuntu akoresha umuyaga nkuba yiguriye. Ivyo bikaba bitandukanye n'amakonteri ya kera aharura umuyaga nkuba wakoreshejwe umuntu akariha mu nyuma, nayo unaniwe kuriha fagitire yiwe baraheza bakamucira amatara kugeza arishe amafaranga asabwa. Kuri ivyo twagerageje kurondera Claude Manirakiza arongoye ishirahamwe Regideso mu ntara ya Gitega, ariko tukaba tutashoboye kumuronka. Humura Burundi. Mu gisata c'impunzi naho guhera mu ijoro ryo kuri wa 2010 no mwaka no kuvuga ku munsi wa kabiri w'indwa izabuca itangura, impunzi z'abarundi ziri mu gihugu ca Tanzania hizoba zigifise uburyo bwo guhanahana amakuru hagati yazo no kubari hanze y'amakambi. Imirongo y'amakarata bahora bakoresha ntibaronse uburenganzira bwo kuyasumisha mu buryo bwa none bita biometrique kubera atandanga muntu zitangwa n'ikigo NIDA bafise. Ines Gakiza. Isango rya nyuma mu gihugu cyose ca Tanzania ryo kwandikisha gushasha amakarata SIM yahora akoreshwa mu matelefone ni kuri uyu wa mbere. Iryo yandikwa rikaba rishoboka gusa ku muntu afise indangamuntu nshasha itangwa na NIDA, ikigo cy'igihugu kijerewe gutanga indangamuntu, uburenganzira impunzi zidafise. Rero urumva iyo NIDA itangwa na leta ya Tanzania. Urumva twebwe impunzi ko ta burenganzira na mutuye dufite bwo tudashobora kuyironka. Izo mpunzi zari zisanganywa amakarata ndangampunzi, ariko ayo makarata akaba atacagiye kubamarira. Ntabyo turigera tubona ko wotubwira kugira ngo tuyikoreshe kugira ngo amakarata SIM y'impunzi yandikwe muri Tanzania kuko dusanzwe nkuko bivuga karata turayifise iriko ikimenyetso cha Tanzania ni cha UN. Kubw'impunzi uno burenganzira bwo kumenya yavugwa mbere no gutabarizanya bambuwe. Babifisemwo uruhara rwo kubuza impunzi guhanahana amakuru canke kumenya amakuru yabayo ngaha mu kambi canke inyuma y'ikambi, ko bizogorana ingene umuntu yahora yitabariza canke agatabariza abandi canke akumva abiwabo bamurondera ariko ntibamuronke. Basaba HCR kubabera mu ngoro imbere ya leta ya Tanzania. Turasaba HCR kugira ngo badusabire kugira ngo n'imiburiburi dukoreshe mu kwandika amakarita SIM y'impunzi dukoreshe go rupapuro ndangampunzi dufita. Uruganda rwa RPA rwarondeye Kangi Lugola, umushikiranganje w'intwara yo hagati mu gihugu muri Tanzania, kumwe na Hassan Abasi, umuvugizi mukuru wa leta ya Tanzania, ariko telefone zabo zahamagara akaburu witaba. Bomi banahavuye bazimya telefone zabo. Eka na HCR igisata ca Tanzania twagerageje kubarondera ariko nta witavye. Twamenyeshe ko ano makuru mushobora kuyasaba muciye kuri WhatsApp akameza guteranya 49 amajana 294 16 n'amajana 348. Uyu n'umwanya wahariwe kigabane ubahuka, aho uno munsi tubabwira ibijanye n'igikorwa c'umugujejwe kumenyekanisha ukuri no kunywanisha abarundi sévère mu funyapfunyo y'Igifaransa muri iki gihe kiriko kirarangurwa mu gihugu hakiri njyane za politike. Abatumira bakino kigabane batubwira gituma uwo mugwi utarukuye gukora ico gikorwa muri iki gihe nicokorwa kugira ngo ibikorwa vyawo ntibizobe impfa gusa. Igabane ubahuka twagitegure na Clovis Niyonzima. Ubahuka.
umugwi wo kuvuga ukuri no kunywanisha abarundi Severe Mupfunyapfunyo washikirije kuri uyu wa kabiri icegeranyo c'ibikorwa waranguye kuva mu mpera z'umwaka wa 2018 gushika mu mpera z'umwaka uheze wa 2019. Muri ico cegeranyo uwo mugwi Severe wamenyesheje ko mu kiringo c'umwaka umwe washoboye kumenya abantu barenga 140 bishwe canke bagiye mazima yongo mu njyane zitandukanye Uburundi bwagiye buracamwo. Umugwi Severe washinzwe igikorwa cyo kumenyekanisha ukuri ku vyabaye mu Burundi hamwe no kunywanisha abarundi. Mbega ico gikorwa kirashoboka mu gihe hakiri indiyane za politike mu Burundi zatumye abarundi barenga 300 bahunga abandi bakicwa. Mu kigabano bahuka cyo kuri w'Imana abatume baza gutanga inyishu kuri ico kibazo bongera batubwire n'icokogwa kugira uwo mugwi ushobore kurangura neza igikorwa bawushinze. Kuri mikro muri kumwe na Clovis Niyonzima ndabahaye ikaze. Uri radio shahuri radio. Kwigerekerezo rya 14/0/2020 umugwi wo kuvugana ukuri no kunywanisha abarundi CVR washikirije imbere y'inama nshingamateka na nkenguzamateka icegeranyo c'ibikorwa waranguye mu kiringo c'umwaka. Pierre Claver Ndayicariye yarongoye CVR aravuga ibitigiri by'abantu bishwe canke babuzwe irengero. Uwo mugwi wamaze kumenya umwidondoro. Kuva kwigenekerezo rya 2026 ruhuma 1885 gushika itariki 8 Kigarama 2008 umugwi Severe umaze gutohoza no kumenya ku buryo mfata kibanza igitigiri c'abantu bashika 142 n'abantu 505 bishwe canke bagiye mazima yongo mu makuba atandukanye igihugu caciyemwo. Ivyo bitigiri bikaba byavuye mu by'abituye umugwi ku bushake bwabo gusa. Turerekana umwaka w'amavuka yabo, igitsina c'uwishwe canke yagiye mazima yongo, ubwoko bwiwe ko yari yubatse, ico yakora, ico bacaratumye yicwa hamwe n'umwaka yiciwemwo canke yazimanganiyemwo. Icegeranyo kandi twashikirije inzego kirerekana abarundi canke abanyamahanga bakijije abandi gushikaho barokoka. Mu gihe uwo mugwi rero kurondera ukuri ku vyabaye mu gihugu haraheze ikinjana kirenga abatari bake bari bazingana uzobishikako muri kino gihe hari abarundi batari bake bari mu buhungiro. Umushinga amateka Nowe Mbonigaba umurunane Amizero y'abarundi yarabajije ico uwo mugwi wategekanije kuri abo barundi bari hanze bakozwe ko n'amakuba canke bari bafise umuco botanga. Nagira mbaze kandi murabona umugwi Severe uri kurakora mu gihe hariho abarundi bitarakunda ko bahunguka, ariko muri abo barundi harimo nabo nyene ababonye ivyashikiye kino gihugu, ariko kandi wonasanga hariho n'ababikoze. None nyakubahwa abo bobo mutegekanyiki canke nabo nyene ugasanga hariho n'ababikorewe les victimes. Bobo mutegekanyiki ko bari hanze y'igihugu, nubuhe buhinga mutegekanya kugira ngo mubashikire nabo nyene uko muri ko murabitunganya ha mu gihugu nabo nyene bashoboye gushikirwa mu gihe bitarakunda ko bataha mu gihugu. Ayo makenga yuwe yatowe ngo aserukira abanyagihugu nayo ari mu bandi barundi bakurikiranira hafi ubuzima bw'igihugu. Frederic Bamvuga inyumvira aho zari cegera c'umukuru w'igihugu abona ko igikorwa c'uwo mugwi Severe cobanza kigahagarara hakagaruka umutekano mu gihugu. Nagira ngo tubwire abariko baratwumviriza bijanye n'iki gikorwa c'uyu murwi ushinzwe ukuri no kurekuriranira mu Burundi. Mbanze nibutse yuko ari umurwi wari washinzwe igihe abarundi bariko baganira Yarusha bagashika ku masezerano mu gutorera umuti ibibazo twagize vya kahise, turiyumvira aho twohera aho twoshikana hanyuma ibyo bikazoba mu habaye amahoro, uko twiyumvira ko nyuma y'amasezerano y'Arusha hakaba intwaro rusangi, intwaro mfata kibanza yuko haca haba umutekano mu gihugu maze abantu bakavugana ukuri badashamiranye, kuko nimushobora kuvugana ukuri mushamiranye. Ico ni kimwe. Ca kabiri nuko uyu munsi uravye ibihari imishamirano iriho
kuva mu mwaka wa 2015 hafi igiti c'umuriyoni w'abarundi barahunze. Abo none bo bazobazwa ryari, bazoja muri ivyo bikorwa ryari. Hanyuma ikindi kihari ni umutekano muke mu Barundi. Monyo bagaca bavuga bati tugende kuzura abantu. Ubwa mbere rero kuzura abantu ubu atamutekano uri mu mitima y'abantu, abantu bari hanze, mwumva bifise insiguro yo kwibutsa igihe abantu bapfiriye n'ababishe. Ntuburi kurarondera inyishu y'ikibazo cyo gushira hamwe abarundi, uburi kurabatandukanya na rwose. Naco gituma rero ikisi cyo gihe twariyumvire ko igihe cari kuba inyuma y'amasezerano y'Arusha, kuko twibaza ko havuka amahoro, ariko sa amahoro yavutse habuze izindi nyanja. Naco gituma kibazo kwiye guhagarara kidahagaze naho ntibariko baratora inyishu ku bibazo biraba abarundi, bariko nkumbure batora inyishu kuri bo canke kuri bamwe bamwe. Vitanshimira Imana arongoye ihuriro ry'amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike FOSC avuga ko uwo mugwi udashobora gukora neza intwara ya Nkurunziza ikiri ku butegetsi, kuko ngo uwo mugwi yamaze kuwugira igikoresho c'umugambwe. Ni ibintu bigaragara neza cyane yuko umugwi wo kumenya ukuri no kunywanisha abarundi wabaye igikoresho cy'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD, giye kuraba uko umugambo ukora nangwa unaravye n'ibwirizwa riwugenga, uravye ukuntu ryatowe n'icyo ririmwo, ukaraba n'intumbero yaryo. Iryo bwirizwa ryo nyene rivuga yuko rigamije ikigongwe, ntirigamije ukumenya ukuri, ubutungane canke kunywanisha abarundi. Hanyuma turavye ingene uwo mugwi washinzwe, igihe washingiwe, abo wajejwe, biragaragara neza yuko ari igikoresho ca CNDD-FDD. Eheraba kugira ngo uwo mugwi bawujeze uwahora atwara komisiyo ijejwe gutegura amatora. Iyo komisiyo nayo mukaba muzi yuko atakitakoze kugira ngo yemere yuko Petero Nkurunziza yitoza ubugira gatatu, kandi mu vyo yari ijejwe yategerezwa kuraba yuko ibwirizwa shingiro n'ayandi mategeko y'u Burundi kurikijwe. Nta burya ico gikorwa uwo muguri kugikora wishimirije yuko babatari bake bategerezwa gufasha muri ico gikorwa, haba mu gusura, haba mu kugira ivyo basavye abanyagihugu, y'amashirahamwe, imigambwe, abamenyesha amakuru batotejwe, bakomogwa, bagahunga, abandi nabo bigonye mu gihugu c'u Burundi. Rero ivyo rero bifatanye birerekana yuko uwo mugwi udashobora gukora igikorwa cyo kumenya ukuri cyangwa cyo kunywanisha abarundi. Ariko rero turizigiye yuko ibintu bizoteba bigahinduka umunsi intwaro ya CNDD-FDD izova ku butegetsi, izoraduranwa n'imizi. Abanyagihugu rero b'abarundi bazoheza baje hamwe, baheze bumvikane ingene bashobora kumenya ukuri ku marorerwa yakozwe muri kahise, hanyuma bafatane urugendo rwo kunywana uko twibaza yuko bitegerezwa kugenda, kandi ivyo bizoshoboka vyanka vyakunda. Umwigisha wa za kaminuza Karoli Nditije akaba narongoye umugambo wa ipronotemewe n'ubutegetsi bw'u Burundi wabona ko mu gihe mu itegeko rishasha rigenga uwo mugwi bakuyemwo guhana n'ukuri kuzovugwa ntaco bizomara. Ahagaruka ku manza za politike zociwe n'uwo mugwi. Uyo mugwi ujerwe kuri no kurekuranira ku bwanje ntushobora gukora ivyo wokoze nk'uko yambeje kubivuga, kubera no munsi abantu baricwa, baranyuruzwa, barapfungwa, pinyezo bagafatwa ku nguvu, amaradiyo yarasambuwe, amashirahamwe yigenga yarasambuwe, ibihumbi n'ibihumbagiza by'abanyagihugu barataye baromoka izabo, baraziteshwa, ubu bakaba bavundiye bagorewe mu makambi y'impunzi, haba mu bihugu duhana imbibe canke kure y'u Burundi. Uno musi rero mu Burundi novuga yuko butwagwa n'igitsure n'umukazo, agataka kakirema muntu gahonyangwa ku munsi nk'uko amatohoza y'amashirahamwe yigenga ayama yabishikirije. Uravye rero ingene igihugu gitwawe n'ingene umutekano wifashe. Imvo ya kabiri ni itegeko rigenga uyo mugwi. Kwa mbere hoho uyo mugwi uravye itegeko rigenga uwo mugwi rishasha ko
icerekeye ubutungane kitarimwo. Abantu rero ntibazovuga ukuri kuko ukuri ntibakurya, ukuri kutuma abantu bamenya uwakoze ikibi ahanwa bikenewe canke akigongwe bishoboka kuko niko bitekanijwe muri mwene ubwo butungane. Uno musi rero ivyo vy'ubutungane barabifuse na cane cane ko akorde arusha amasezerano yarusha yavuga yuko ivyerekeye imanza za politike abishwe bazira ivya politike amoko yabo ayo yose byoca bija muri uwo mugwi uje kumenyesha ukuri no kurekuranira mbuga murabona yuko baca babikuramwo ku bwanje cyo kogwa nuko ivyo bintu byohagarara. Uyo mugwi guhagarikwa ko ntaco uri kuramarira abarundi ahubwo usa nuko uri kurabateranya, usa nuko umengo uri kurazura kabonze kubakora mu nkovu kuri bamwe abana basasira bakingirikiye babo kamengo uri kurasasira indava ikibi ca bamwe ukagomba kudodobereza abandi. Frederic Mvuginyumvira yigeze kubicegera c'umukuru w'igihugu aratubwira icyategerezwa gukorwa kugira igikorwa c'umugwi CVR gishobore kuranguka kandi kigafasha benshi. Ku bwanje ikintu ca mbere cyabwirizwa gukorwa nuko abarundi bicara bakaganira akazoza kabo kuko aya matora agiye kuba si nyishu y'akazoza kw'abarundi, ni nyishu y'akazoza k'abanyepolitike nkumbure bahari mugabo si nyishu y'akazoza k'abarundi. Inacho gituma abarundi harakwiye ko haba amahoro, abantu bagatahukanwa, ikwicwa bigahagarara, abantu batashe bagaheza bakaganira ingene bari bubane mu mahoro. Kuko bataganiriye n'ubundi nico kimwe ibi bijobandanya ingana zibandanye zitikira hanyuma ayo matora agumaba azana zandyane nyene usanga Burundi ko gutera imbere butera busubira inyuma. Rero bwa mbere no guhagarika kagafuni kariko karamara abantu bahunguke hanyuma abantu baje hamwe baganire haberera amatora mu nyuma. Amatora amaze kuba hakaboneka amahoro niho bagaruka kuri iki kibazo cha CVR no kuvuga umurwi ujejwe ukuri no kurikuliranira amahoro amaze gushika imitima ikaja hamwe niho vy'ukuri abarundi bavugana ukuri. Nino kuri ibi vyiyumviro bishikirijwe na Frederic Mvuginyumvira dusozeye ko ikigabano bahuka cyo kuri uwo munsi cari gishimikiye ku gikorwa kiko kirangurwa no mu CVR muri kino gihe. Igikorwa kidahumuriza bamwe n'abandi nkuko mwavyumvise babona ko kiko kirangurwa mu gihe kitabereye kubera hakiri injyane za politike mu Burundi. Ndashimiye abatumire, ndashimiye namwe mwese mwaduteza abiri kuri mikro mwari kumwe na Clovis Niyonzima naho ubutaha. Ubahuka. Tushimire mugezi wacu Clovis Niyonzima mu igabane ubahuka, tushimire kandi abatumire biwe, tushimire kandi n'abagezanje bakoze bishoboka byose kugira ngo ano makuru aboneke ku mwanya watekanijwe. Tutebyagiye MSTV nunge ko ari mu gavyuma yanafashije kugira ngo amasanamu y'ano makuru ashobore kuboneka kuri mikro mwari kumwe na Hermes ndetse twifurize mugoroba n'ijoro ryiza y'uno w'Imana. Ho muri Burundi ni ikiganiro gihuza abarundi bahunze igihugu c'amavukiro n'abasigaye hagati mu gihugu biciye mu kubashikiriza amakuru atosoye.